by'agaciro cyane gose. Amen. Niyo mpamvu rero dukwiye kwishima. Niyo mpamvu dukwiye kudapfusha ubusa iyi myanya nk'iyi, kuko iyo tubonye tungana gutya kwa kane, kwa kabiri n'ingene tuba twuzuye ngaha, nibaza yuko ata muntu yaje ngaha adafise inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Rero twizere yuko Imana iza kuganiriza imitima yacu twese, kuko ibivuye kuri yo nivyo bidufasha, nivyo bidukomeza, nivyo biduha kurema, nivyo biduha gushishikara mu bihe vyiza, mu bihe bibi, mu bihe bigoye, mu bihe vyoroshe, mu bihe vy'umunezero no mu bihe vy'umubabaro. Siko none? Haleluya. Tuvuge ngo amen. Ndagomba ko iyo twibutse ko turi mu bihe vya nyuma, turavyiga misi yose, kenshi kwa kane tukabona n'ibimenyetso byinshi bitwereka yuko umwami wacu Yesu Kristo ari hafi yo kugaruka gutora ishengero ryiwe. Ariko still turacari mwisi, turacamurorereye, ntituzi ko ari ejo, ntituzi ko ari hirya y'ejo. Mu gihe tukimurorereye rero, mbega ni gute dukwiye kwitwara? Kuko ubwo n'ubugombe bw'Imana. Imana niyo yagomvye ko mu bihe vya nyuma isi izotegerezwa guca mu bihe bigoye, mu bihe biruhije, mu bihe biteye ubwoba, kandi ata muntu n'umwe ari ku isi ibyo bihe bitazokorako. Ariko na cyane cyane twebwe nk'abana b'Imana, kubera ko abo mu isi bobo barafise ingene bashobora guca inzira za hafi, inzira zoroshe, bakagera ku byo bashaka, nubwo batobigira ko vyose, mugabo barafise inzira bacamwo zishobora kuborohereza kubaho ngaha mw'isi. Biroroshe ko umuntu aba umutawunera, aba umunyagisagara, azi gucanga amadiri, azi gucanganya, azi gucamwa abantu, azi kubesha, azi gukoresha ingabire, zaba arizo kuvuga, zaba arizo z'amayeri, kugira ngo umuntu ashobore kuronka ingene abaho. Mugabo izo tekinike Imana yarazitwimye twebwe nk'abana b'Imana. None ivy'Imana twebwe yaduhaye nuko yadusavye kwitwara, birimwo inyungu iyihe? Kumenga mu buryo bufatika nta nyungu tubona, kumenga mu buryo bugaragara dusa n'abantu bababara, dusa n'abantu barushe, dusa n'abantu kuruha, sinzi ukuntu nobivuga. Ariko still, nimba hari n'ibihe bigoye umuntu acamwo, nimba ari n'ibihe byo gusonza, nimba ari n'ibihe byo kugira gute, kwirinda kudakora ibidahesha Imana icubahiro, bikadutera umubabaro canke bigatuma tutagira gute, tudasara nk'abandi, tutagenda nk'uko abandi bagenda. Mu buryo bufatika ndazi neza ko imibiri yacu itaryoherwa, irababara, kubera ivyo imibiri yacu ishaka ivyorohereza yo gusa. Nta gihe na kimwe imibiri yacu yigera yifuza ibihimbara Imana. Nta gihe na kimwe ivyifuzo vy'umubiri bishobora guhura n'icifuzo c'Imana ku buzima bwacu. Iyo konfuri rero, iyo ntambara iba hagati y'ivyifuzo vy'imibiri yacu n'icifuzo c'Imana ku buzima bwacu, kenshi cyane ni ibintu bitugora
kujera, ni ibintu bitugora kubamwo, kuko byose tugendana navyo. Imana iba muri twebwe, mwemu w'Imana aba muri twebwe, ariko n'imibiri yacu turayambaye, ifise ivyifuzo vyayo vyinshi binyuranye n'icyo Imana igomba. None ivyo bintu uko biba muri twebwe, kandi ijambo ry'Imana rikatwereka uko dukwiye kwitwara vy'ukuri, iyo ubuzima bwacu tugerageje kuburaba, iyo ugerageje kuraba amadetayi y'ubuzima bwawe, umwanya w'ubuzima bwawe ukuntu ubaho, uhora usanga ikintu cama kiza imbere kinesha, canke ndabivuge gute, canke kigufise ko influence wewe nk'umuntu hagati y'Imana n'ivyifuzo vy'imibiri yacu, dusanga ari ikihe kiza imbere. Ntituzokubaha Imana twavuye muri uyu mubiri, oya. Ntituzokora ivy'Imana igomba twashitse mu ijuru, oya. Ntituzokubaha Imana twavuye muri uyu mubiri, oya. Ntituzokubaha Imana ari uko ibintu byose bimeze neza, oya. Kandi nta gihe na kimwe imibiri yacu uzokwemeranya natwe mu vy'Imana igomba ku buzima bwacu. Igihe cyose hazokwama hariho intambara yo kutemerera imibiri yacu gukora ivyo ishaka, ahubwo tukayempoza gukora ivy'Imana igomba, canke kumvira canke gukurikira ico Imana igomba ku buzima bwacu. Kandi izo nguvu Imana yaraziduhaye, ziba muri twebwe, zikorera muri twebwe. Ariko mu gihe udahishurirwa ngo umenye ingene wisunga izo nguvu zikubashisha kugenda canke kugerera kure y'umubiri, biragoye cyane yuko tuzokora ibihimbara Imana mu buzima bwacu, kuko n'icyo Imana ni kimwe mu vy'Imana yaturemeye. Rero ibintu bihari uno munsi bikorwa biri ku isi, ni ibintu biza kugira gute, gustimira canke no bivuga gute mu Kirundi, kuza kuvyura kamere, kuza kugira gute, kurabura kameremere k'umuntu. Kandi ababikora n'ababishizeho ntibabishizeho pour rien, oya, babishizeho bazi yuko ivyo bintu bizogira uruhara runini ku buzima bw'umuntu. Imana ishimwe cyane. Hagira umuntu amufasha uriya niyumva Ikirundi. Rero none twe turi mu isi, Imana yatanze uburenganzira yuko hariho abaganzi y'isi, hanyuma abo bantu baganza isi nibo badesida ingene abantu bari mu isi bakwiye kubaho, bakabapangira n'ivyo bakwiye gukora n'uburyo bakwiye kugenda. Mugabo tukaca tugenda mpaharere ku ruhande, tukabona Imana nayo yaradupangiye ubuzima bwacu ko bukwiye kubaho. Rero ivyo bintu bibiri kubihuza ni intambara ya misi yose, ata muntu n'umwe ashobora kugira gute, ashobora kuronga uburyo agira gute, ayikwepa. Yesu ashimwe cyane. Iterambere ni ryiza mu buryo bwose. Amatelefone, ivyo turabisha, ibintu byose vyitwa ko ari ubuhinga bwa none, ni vyiza, birafise ico bishobora kudufasha kubw'ubwami bw'Imana. Ariko nasanze iyo uri kuragenda uraba, usanga ari ibintu bashizeho kugira ngo abantu bafate umwanya munini wo kubibamwo, hanyuma bagerageza kwinjira ibwina, ugasanga akamaro bitugirira kaba gake cyane gusa. Ikindi kintu nasanze gitera ikibazo nuko abakristo twibwira yuko tugifise umwanya, mugabo en realite wicaye ukiyumvira dusanga ata mwanya munini dufise. Ababiriye kera barabiriye, mugabo ivyubu nagomba nababwira ikintu kimwe, abazobijya, ababijya uno munsi bemera kudandaza imishaha yabo, bemera gushira iruhande ivy'Imana. Ntavya gusa bikibaho,
bijya bigisha mu mashengero ngo ivyimeza ngo imyaka inzige ngo yariye, nagomba ndababwire ngo uyo ni umugambi wa antikristo. Nta muntu azoronka ivyo ngaha ku isi ngo abironke bibaye vyinshi cyane aciye mu kuri. Abantu mwumva mushaka gukora business, abantu mwumva mushaka gukora, muzosanga la plupart des fois abantu mukorana atama valeur bafise. Muzosanga ari abantu bisaba yuko utegerezwa gukora nkuko bakora kugira ngo uronke ivyo nabo bariko bararonka. Rero ikibazo ni kira, ariko ugerageje kwiyumvira usanga hari ibintu byinshi Imana igenda idukorera mu buzima bwacu bikwiye kubumba imitima yacu, bikwiye gutuma tubumbwa navyo. Mugabo iyo dushatse kurengera Imana ngo turonke, haca haza vya vyifuzo by'umubiri, turonke vya bindi imibiri yacu yifuza nk'uko ibishaka, ni gake tuzobironka biciye mu nzira nziza iyo twumvira imibiri yacu. Imana ishime cyane. Ni gake tuzoronka ibintu vyiza biciye mu nzira nziza bitavuye mu nguvu zacu, mu gihe motivation yacu yo kubironka ari ukugira ngo imibiri yacu gusa iroranirwe. Impamvu zituma twifuza cyangwa turondera kubaho zirahambaye cyane kuruta ivyo dukeneye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Bwana sifiwe. Rero reka twige kumenya ko ivy'Imana iduhaye dufise pour le moment muri uyu mwanya ari ivy'Imana ibona ko bidukwiriye, hanyuma twige kugira gute kuvyitwaramo nk'abantu b'Imana. Nubwo hoba ariho n'ibindi biri hejuru more biri hejuru Imana yifuza kutugezaho, niyize umwanya n'igihe izobidushikirizamo. Si twebwe twicira inzira, si twebwe tugenera umwanya Imana, si twebwe duha turu Imana yaho igomba gucisha nuko igomba kubigenza. Turavuga ko twizera Imana, mugabo nagomba ndababwire ngo ni kenshi ugerageje kuraba ubuzima bwacu dufise utuntu twinshi dukora tugaragaza yuko turiko turigwanirira kuruta kurorera ic'Imana igomba gukora ku buzima bwacu ngo tuyigirire confiance. So iyo rero umuntu mu mutima wiwe yibaza yuko afise inzira ashobora gucamo cyangwa afise icyo ashobora gukora kugira ngo agere ku byo yibaza yuko ashaka gushikako, batari kumwe n'Imana, batari kumwe n'Imana, urashobora kubironka mugabo ingaruka zavyo ni umuruho gusa. Jewe ndigira ku bantu bo muri Bibiliya twabonye, reka mvuge kubo Bibiliya yasurinyeko. Okay, ndafatira ku muntu umwe yari afise icubahiro cy'ubutegetsi. 2, yari afise ubwenge yahawe n'Imana, apana nubwo mu ishuri. 3, yari afise ubutunzi. 4, ikintu citwa iraha y'ubuzima yarayiriye yose ishoboka. Vya bindi vyose umuntu ashobora kwifuza, uyo muntu yari abifise, n'uwitwa Salomo. Ariko ugerageje kuraba ibitabo yanditse ukacuraba conclusion yagize inyuma y'ukuronka ivyo vyose, akavuga ngo ni nko guhahamira umuyaga, ngo vyose n'ubusa gusa. None ubusa nibwo bukwiye kugenga ubuzima bwacu? Ubusa nibwo bukwiye kuyobora ubuzima bwacu? Ubusa nibwo bukwiye kugira gute kuganza amahoro n'umunezero byo mu mutima yacu? Ivyo wabiriye yabonye
akabibamwo, akavyinjoyinga neza, hanyuma akicara ngo nasanze ari ubusa, vyose n'ubusa gusa, ni nko guhahamira umuyaga. Imana ishime cyane. Aho usanga hariya bari muri twebwe bavuga ati mbega okay, nivyo yaronse natwe tubironke basi, kwivyo uri kuravuga vy'ubusa, deja twese twebwe turi ubusa, nta nico dufise, uri kutubwira iki? Amen. None kusara atacu ufise, uronse byoca bigenda gute? Amen. Yesu ashimwe cyane. Ndabifurije kuronka ibibakwiye. Ko mutavuga amen? Ibitabakwiye nibiza kubateza ingorane, siko? Amen. Imana ishimwe cyane. Bisigura iki? Bisigura ngo ivyo ufise no munsi nivyo bigukwiye. Vuga ngo amen rero. Ivyo udafise si ivy'iwawe, navyo ufise nyene. Ivyo ufise ni vy'Imana ibona ko bikwiriye nyene muri uyu mwaka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Dusome muri Yakobo igice cya 5. Umurongo w'indwi n'uw'umunani. Dushake dushike no ku 9. Yakobo igice cya 5. Haravuga ngo nuko rero bene data mwihangane gushikaho umwami wacu azozira. Yesu ashime cyane. Twihangane kugeza igihe bizociramo. Twihangane kugera igihe amasezerano yacu azogira gute? Azoshikira, azoja mu ngiro. Twihangane kugeza igihe Imana izotuzamurira abansi bacu bakabibona. Niko bavuze. Bavuze ngo twihangane gushika aho umwami wacu azozira. Baca batanga akarorero gasanzwe. Raba ingene umurimyi arindira ko umurima wiwe wera ivyimburwa, kandi arorera yihanganye imvura y'agatasi n'iy'impeshi. Namwe nimwihangane kandi muhagarare mushikamye, kuko kuza k'umwami kuri hafi. Umviriza rero, Imana ishime cyane. Haleluya. Iyo bavuze kwihangana, si ukutavuga, si ugutekereza, ariko ni attitude y'umutima, ni inyifato y'indani mu mutima. Nibwo buryo bwa mbere Imana irabamwo ko wihangana. Urashobora kwihangana kutavuga, ariko mu mutima huzuye umwidodomo. Urashobora kwihangana kudaca muri ziriya nzira, ariko muri wewe mu mutima wawe huzuye amaganya. Urashobora kwihangana kudakora nk'uko abandi bakora, ariko umutima wawe ufise ivyiyumviro bibi kubera iyo situation urimwo, wibaza yuko wihanganye kubera utari kurakora nabi. Mugabo ugasanga umutima uri kurakora nabi cyane gusumba nuko umubiri wokora. Yesu ashimwe cyane. Niba ijambo ry'Imana ritubwiye kwihangana, kwihangana si bigaragara hanze gusa. Kwihangana ni attitude yo mu mutima. Umviriza ingene umurongo ukurikira uvuga. Bene data, ntimwidodomberanire kugira ngo ntimuze musindwe n'urubanza. Amen. Yesu ashimwe. Tuvugana ukuri. Gushika kuri aya masaha nta muntu uridodombera. Jewe hari umuntu nidodombera.
Kwidodomba muravyumva? Kwidoga. Umuhari, imihari. Nta muntu ufitiye imihari. Kuva buca nta muntu uragirira umuhari mu mutima wawe. Duhere mu mutima wawe canke no mu mvugo. Imana ishimwe cyane. Amen. Nukuvuga ngo rero kwihangana no kwidodomba ni ibintu bibiri bitandukanye. Ntushobora kuvuga ko wihangana mugabo ugira gute? Widoga. Imana ishimwe cyane. Mbega murazi yuko dufise uburyo twidodombera Imana tutabizi ko turiko turayidodombera. Mu gihe twibaza ati Mana ni kubera iki twebwe wahisemo ko ibi tubibamwo? Ni kubera iki washimye ko ibi bintu ndabibamwo? Ni igiki wamoye? Ni kubera iki Imana? Kubera iki Imana wamitiyemo ibi? Kubera iki Imana wamitiyemo kuba muri ubu buzima? Kubera iki Imana washimye ko ibi bintu bimbako? Kwidodomba rero kugira ngo nimuze mutsindwe n'urubanza, ngo umucamanza ari ku rugi. Iri jambo narisomye no musi mu gitondo, ndavuga ati ndagerageza guteranya ubuzima bwacu tubamwo, ndaraba umwanya munini. Yesu ashime cyane. Tuvuga umwanya munini turi kumwe n'abandi, dusanga turiko tuvuga abandi. Ni gake tuvuga n'ijambo ry'Imana, ntitubeshane. So, ikimenyetso rero, kimwe mu bimenyetso biranga abantu barorereye ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, nuko tudafata umwanya wo kwicarira abandi, wikidodomba. Erega nagomba ndababwira ikintu kimwe, nta kintu na kimwe dufise kububasha ku bandi bantu kugira ngo bahinduke. Amen. Abavyeyi muri ngaha, nta bubasha na buke mufise bwo guhindura abana banyu. Abana bari ngaha, nta bubasha na bumwe mufise bwo guhindura abavyeyi banyu. Abakozi muri ngaha, nta bubasha na bumwe mufise bwo guhindura abakoresha banyu. Abadamu muri ngaha, nta bubasha na bumwe mufise bwo guhindura abagabo banyu. Abagabo muri ngaha, nta bubasha na bumwe mufise bwo kugira gute, bwo guhindura abadamu banyu. Ariko murashobora gucika ibikoresho byo gutuma abo bantu bose mvuze bahinduka bivanye n'inyifato zacu. Kandi ikibazo rero dufise, jewe iki ndiko ndivuga, kumbure mwebwe ni sawa. Amen. Biragoye yuko umuntu ahinduka. Wewe kujya wifuza ko umuntu ahinduka ukimufise kw'ivyiyumviro bibi, ukimwidodombera mu mutima, ukimwiyumvirana, biragoye ko uyo muntu uzobona guhinduka kwiwe. Turi kumwe? Imana ishimwe cyane. Bwana sifiwe. Biragoye kubona impinduka muri mugenzi wawe mu gihe ataciyumviro cyiza umufiseko. Icyiyumviro cyiza kivuga gute? Ni ukuvuga ngo Mana, jewe ntacyo nshoboye gukora kugira ngo uyu muntu ahinduke, ariko wewe urashoboye. Ndamuguhaye kandi ndaguhaye ubuzima bwiwe. Hanyuma ivyo akora ukigira nk'utabibona, ukabandanya, hanyuma hasigaye ukabanza nawe ugapambana n'ubuzima bwawe. Ego ubuzima bwawe nawe ntiburi parfait. Ubuzima bwawe nawe nibutomoye ku buryo worengera ubuzima bwawe ukiyumvira ku bw'abandi. Si bibi ko abantu duhanura, si bibi ko abantu twiyumvira ivyiza ku bandi. Imana ishimwe cyane. Ariko umuntu yumvira iciza kandi yifuza ko mugenzi we wahinduka, ukurikira directive z'ijambo ry'Imana, ukurikira umurongo ijambo ry'Imana waduhaye kugira ngo dushobore kubona uko bihinduka. So mumbabarire rero ndabereke isi tubamwo, turabe n'abantu ingene bateye nuko bameze, ariko kandi kugira ngo tumenye n'ingene tugomba kwitwara iyo tubonye ibintu bisa n'ibi,
kugira ngo vyoye kudusamaza, twoye kubona abantu, muga tumenye yuko behind, inyuma y'abantu hari ibindi bintu biriko birabakoresha, kandi atakindi kintu kigamije, atabindi bintu bishaka, birondera umutima wawe. Erega Satani abagize gute? Aba yakunesheje iyo washize umuntu mu mutima. Bari mubizi? Ni ikimenyetso cyo kuneshwa. Ikindi kimenyetso kigira kabiri, iyo akantu kose umuntu akoze kagukora ku mutima ugasubira ukabika, ni ikimenyetso cyo kuneshwa. Yes ashime cyane. Ndagomba ndababwire ngo ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo kuradusaba risidite imwe numva umenga sinoronka uko mvuga. Biragoye ko witwararika kumenya icyo Imana igomba mu gihe ufata umwanya munini wo kwiyumvira ibintu bitagira gute, bitakubaka mu mutima. Turakundana ibintu mvuga usivye ujya wariko barafasha abandi murabarundi canke murumva ikirundi, harundi atumva ikirundi. Ibintu nitwo ndavuga ni imvugo yumvikana neza. Amen. Niyo kumenga mwaguye mu mazi. Nabavugiye ivyanyu, je ndiko ndivuga. Nawe nimba nakuvuze, tora ivyawe, hanyuma umwami Yesu mubwire ati Imana bikorere ko navyakiriye, hajya wavuze jewe. Reka ndababwira ikindi kintu naco. Ibiriko biravugwa ngaha, nta numwe atarimwo, ab'Imana yazanye ngaha bose na jewe ndimwo, nuko yari kineko mu vyumva. Tuvuge ngo amen rero. Turateze amatwi. Haleluya. None se bimaze iki ko tuza turabwirana ivy'ijambo ry'Imana n'ukwereka aho ibihe bigeze, tukibagira uko tugomba kuvyitwaramo. Timoteyo wa kabiri igice cya 3. Timoteyo wa kabiri igice cya 3. Umviriza. Umenye neza, mu minsi ya nyuma hazobaho ibihe bigize gute? Bigoye. Mu minsi ya nyuma, ibi Paulo yavyandika je naho atanumwe arabaho. None nimba ibi bintu Paulo yaravyanditse mu gihe Paulo yavyandikiyemo n'igihe turi muno munsi, ninde ari mu bihe vyegereje ukugaruka k'umwami wacu hagati ya twebwe na Paulo? Je nibaza ko ari twebwe, sivyo? Dukoresha igiharuro gisanzwe. Paulo ibi haraheze imyaka 1,100 canke 2 birenga ibi vyanditswe. Ibi yabivuga muri ico gihe. Nibaza ariko twebwe rero bo muri iki gihe natwe tukiri kure nguko Paulo yari kure. Oya, ibi vyizigiro Paulo yarafise, twebwe tukwiye kubigira incuro nyinshi gusumba, kuko nitwe ico gihe cegereje gushikako kuruta Paulo yabivuze kiriya gihe. Amen. Kandi nibaza ko Paulo ibavuze ngaha ntavyo yabonye gusumba uko twebwe turiko turabibona nuko turiko turabibamo. Turi kumwe? Amen. Abantu bazokwikunda. Nimwabona abantu bikunda, ntihagire ikintu kibatangaza. Nta bantu ngaha batsitaye ngo nuko abantu bari proche yabo bikunda. N'uwo muvuka mu nda imwe arashobora kukujya akakwibagira, arashobora kuronka akakwibagira. N'umuvyeyi arashobora kuronka akajya abana akabibagira. Kubera iki? Ni igihe cya nyuma turimwo, abantu bazokwikunda. Mube informe. Ivyo mubona ku bantu bari proche de vous, babegereye, mumenye ko ari ibintu ijambo ry'Imana ryavuze ko il y a longtemps, haraheze imyaka 2000 bivuzwe. Okay, tutabeshanye, turabona ukwikunda mu bantu canke ntavyo tubona? Birahari. Imana ishimwe cyane. Okay, basi tuve ku bandi. Ubwo wewe
nta bintu bikugaragara ko nk'ukwikunda. Amen. Bisigura iki rero? Uno munsi muri uyu mugoroba Imana iragusaba ngo wururutse mu mutima uyo muntu warufise mu mutima ngo nuko yikunda. Birakunda mu izina rya Yesu. Amen. Ni kubw'ineza yawe, si kubw'ineza y'Imana. Ni kubw'ineza yawe, nukumenya ngo abantu bateye gutya isoensi, hanyuma ni wabona ibintu ntutangare, umenye ati ni vyiki gihe nyene turimo. Icya kabiri, bakunde amahera. Gukunda amahera, mumbabarire ndabivuge, ni wasanga nawe we ufise ikibazo cyo gukunda amahera, Imana igutabare, kubera ni cago ca mbere. L'amour de l'argent. Amafaranga turayakeneye, muga amafaranga ntitubwirizwa kuyakunda. On en a besoin, mugabo on ne doit pas avoir l'amour de l'argent. Ntitubwirizwa gukunda amahera. Kubera iki? Yarabivuze ngaha nyene muri Timote. Reka tubisome. Igice ca 6 murongo, igice ca 5, Timote wa mbere igice ca 6 murongo, dusome kuva ku murongo w'indwi. Reka duhere kuri 6. Ariko ukugororoka no guhazwa n'ivyo ufise bigira ikimazi kinini cyane. Ibisina bigarukako. Kukaba nkako ntaco twazanye ku isi, kandi nta nico tuzoyikurako nitwayivako. Eske birashika tukibuka ko twaje ku isi ataco dufise? Nubwo twoba twaravutse dusanga abavyeyi babifise, mugabo twe twaje ataco dufise. Ikigira kabiri, turibuka ko nitwagenda ataco tuzogenda dutwaye. Okay, ca mumfasha rero, mumfashe murabe ya motivation idutera kurondera. Eske turondera ivyo tutazogenda dutwaye iyo turuko turaja? Eske birashika tukiyumvira yuko bijya turondera ari ikintu gusa Imana ashizeho kugira ngo kitubere impamba muri uru rugendo turimwo, mugabo tudakwiye kwita ku mpamba, ahubwo dukwiye kwita ku rugendo turimwo? Yesu ashimwe cyane. Ngo iyo turonse ico tujya n'ico twambara biba bidukwiye. Ni gake twigera tushima ko twaronse ivyo tujya n'ivyo twambara. Twama dukenera ibirenze ivyo. Twama dukenera ibirenze ivyo. Nta muntu n'umwe adafise imigambi, nta muntu n'umwe adafise icyo ashaka gushika ko, c'est bien, nta nico bitwaye. Imana ishime cyane. Amen, amen. Nibisanzwe. Yesu ashime cyane. Ariko ivyo wifuza gushika ko si ngombwa erega yuko vyose bizobwirizwa kuba. Nta kontra twasiniranye n'Imana yuko imigambi yose dufise izobwirizwa kuba realize. Niyo mpamvu Imana tudakwiye kugira gute kuyidodombera ngo nuko itari kirashitse imigambi yacu. Erega iyo migambi yacu ntingana n'umugambi w'Imana ku buzima bwacu, kandi iyo migambi yacu si sinonime y'umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Turavyitiranya. Yesu ashime cyane. Murongo w'9, abagomba gutunga bageragezwa, urumva, barageragezwa hanyuma bakagwa mu mitego y'ivyifuzo vy'ubupfu, bya bindi nahereyeko. Imana ishime cyane. Toujours chercher à s'enrichir. Kuba umuntu ahambaye, gushaka cyane kuba umuntu ahambaye, bitera umuntu kugwa mu mutego wo kugira gute, ukugwa mu vyifuzo vy'ubupfu. Ntibigarukiraho.
ntibigarukiraho ngo bitwara abantu mu guhomba no mu guhona. Nagomba nababwire ngo inzira ijyanamwo abantu bitwararika cyane gutunga no kuronka ibyo ngaha mu isi, Imana ishime cyane, birengagije icyo Imana igomba ku buzima bwabo. Ni ukuvuga ngo inzira yabo ni iki? Ni mu guhona. Tureke kurondera, oya, mugabo siyo preoccupation ya mbere igomba kuba preoccupation yawe, nikigomba kuba umwitwarariko wa mbere w'ubuzima bwacu. Yesu ashime cyane, amen. Umviriza ikigira kabiri 10 rero, gukunda amahera n'umuzi w'ibibi byose. Amen. Imana ishime cyane. Menya ngo niwabana n'umuntu akunda amahera, ari anime par tout le mal. Ni ukuvuga ngo uyo muntu ikibi cyose kibaho ari capable yo kugikora kugira ngo haze ukwifuza kwiwe. None tuzogira gute kugira ngo dukomeze imitima yacu? Ni ukuvuga ngo nawe ukazobona utewe no gukunda amahera, uzomenye yuko wihamagariye ibibi byose bibaho, kandi atakintu na kimwe kizobaho kikugera mu mutima kikubuza gukora icyo ushaka gushikako kugira ngo uronke amahera. Amen. Mwavyumvise ngo bamwe bagize umwitwarariko mwinshi wo kuronka amahera, maze bangarira kure yo kwizera k'ukuri. Urumva ngo bita mu bibahagarika imitima. L'amour de l'argent nous égare de la voie de Dieu. Gukunda amahera bitujyana kure y'inzira y'Imana. Amen. Turi kumwe ba Kristo. Imana idufashe ntitugwe mu mutego wo gukunda amahera. Nimba hari umuntu wa mbere agowe mu vy'Imana n'umuntu akunda amahera. Vraiment. Reka ndakwereke, ndabaha ibimenyetso bigera kuri 2 byerekana umuntu akunda amahera. Umuntu akunda amahera, inzira zose zishoboka yocamo zo kuyaronka, harimo no gusesa amaraso, harimo no gutanga ubuzima bwiwe, arabikora. Umuntu akunda amahera, nta muntu n'umwe afise akunda n'abo yavyaye yobadandaza kubw'amahera. Yesu ashime cyane, amen. Bwana sifiwe. Rero hari ikintu numvise numva bavuga ngo kurondera ubuzima. Ukumva ko kurondera ubuzima kuri wewe bikurutira abantu, bikurutira urukundo rw'abantu. Menya ngo waraguye mu mutego wo gukunda amahera. Si vyose twemerewe kujya kurondereramo ubuzima. Hari ibintu vyangiriza ubuzima bw'abantu, hari ibintu vyica ubuzima bw'abantu, hari ibintu reka nababwire ikintu kimwe. Yesu ashime cyane. Iyo ufise inzira zishoboka zose ucamwo kugira ngo uronke bwa buzima, naho woca mu kubeshera abantu, naho woca mu kwica abantu, naho woca mu kugira gute utuyira twose umuntu acamo kugira ngo umuntu aronke ivyo akeneye kuronka. Imana ishime cyane. Bwana sifiwe. Niko kaga kambere kaba. Yesu ashime cyane. Murazi yuko hari ibintu tudandaza Imana yahaye agaciro kanini gasumba ayo mafaranga murongo. Mbe ndababaza ikintu kimwe. Mushobora kumbwira mu maso y'Imana
ikintu gifise agaciro kuruta ubuzima bwawe. Ubuzima bwatumye Imana yemera gutanga umwana wayo w'ikinege. Ubuzima bwatumye Yesu yemera gusiga ubwiza n'icubahiro mu ijuru, akemera akaza ku isi, agasiga ibyo yari afise byose, kuringanira n'Imana, kumva ko atari ikintu cyo kugumana. Muribaza, birashika mukibaza agaciro Imana yahaye ubuzima bwayo. Mbe muribaza ko bizokwijana nimba ubuzima bwawe butwara uko ushaka? Muribaza yuko iri jambo ry'uko Yesu yahevye vyose kubw'ubuzima bwacu, muribaza ko ibi bintu bizokwijana? Imana ishimwe cyane. Murajya life, mugano goma nababwire, life yanyu yarakuse ubuzima bw'umwana w'Imana. Yaratumye Imana iheba umwana wayo, yaratumye umwana wayo asiga vyose, asiga icubahiro ca, aza gupfa urupfu rubi rusuzuguritse rw'abanyakibi, abambanwa n'abanyakibi, kandi atakibi yakoze. S'il vous plaît, ubuzima bwanyu burafise agaciro, nubwo mwebwe mutabuha agaciro kubera ko mubona yuko atavya agaciro mufise. Mugano goma nababwire ngo agaciro Imana iha ubuzima bwanyu rikari defini n'ivyo mufise mu buryo bw'umubiri, jamais n'ivyo mudafise. Imana ni yahaye agaciro ubuzima bwacu mu kuduha ivyo mw'isi. Imana yahaye agaciro ubuzima bwacu mu kuduha ubumana bwayo ngo bube muri twebwe. Dufise agaciro ku Mana kuko dufise sa vie en nous. Ibintu abatazi Imana n'abayituka barabifise. Rero ntitugomba kudefinisa ubuzima bwacu paraporo y'ibintu turonka mu buryo bufatika cyangwa tutaronka. Ntitugomba kwitwa bagaciro kubera ivyo dufise cyangwa tudafise. Hari ico dufise twahawe, tugiherega ubuntu, ataco turinze gutanga, bugabo tugihabwa gifise agaciro kadashobora kuronka ikintu na kimwe mw'isi co kagura. Iyoba ubugingo budashira bugugwa amafaranga, abatunzi nibo bugiye mw'ijuru. Iyo rero ni kode y'Imana. Nta muntu azogura Imana, nawe uzoyiha igiturire nihagera kurujya musi. Abayo nibo bazobana nayo, abayo nibo bazomusanganira, abiwe nibo bazobana nawe. Sababayeho neza ngaha ku isi, sabaroraniwe ngaha ku isi. Je nagomba ndababwira ikintu kimwe, kandi mumbabarire ndabivuge, nta muhari mfise w'ibintu kuko ivyo mfise birangwiriye. Amen. Igicapo c'umutunzi na Lazaro kiranyigisha ibintu byinshi. Mbega bisigura ko abatunzi batazoja mw'ijuru? No, c'est pas ça. No. Hari abazomusanganira. Mbega bisigura ko abakene bose bazoja mw'ijuru? Never. Nutizera Yesu Kristo uzoshana ubwo bukene bwawe. Nukuvuga ngo wose umuriro ngaha ku isi uzoja n'ukota uwo basinjanye n'abajya babironse. None banyafrika musara kubera iki ataco mufise? Mureka gukizwa kubera iki? None ubwo buzima Imana ibahaye life nk'iya Manhattan, muna mutoca musara? Iyo muvukira mu bijyango babasigiye ibintu bitagira uko bingana, ntimuba mwicaye aha, oya muba muguruka mu kirere. Wicaye ngaha kubera wisanze mu buzima udashaka, udakunda. Umviriza rero, nimwiyakire. None mwigire gute? Amen. Nagira mvuga akantu muga kame ndi pasteur. Nagira mvuge ni uwumva ubuzima bwiwe bumushisha, abugire gute? Agire gute? Tanganyika iri hajya, aje hari uwumva ubuzima bwiwe bumushishe, nabuhereze Yesu. Yesu arabuha intumbero, arabuha essence yo y'ubuzima. Amen.
Imana ishimwe cyane. Ubuzima ni buri Buraya gusa, ubuzima ni buri muri Canada gusa, ubuzima bwa nyabwo buri muri Kristo Yesu. Abatagira Yesu bari muri Canada baragowe, bari Australia baragowe, bari ahandi hose mwibaza ko hari ubuzima baragowe. Niho hari abiyahura benshi. Amen. Haleluya. Bajene. Mana yanje, nimwiyakire mwavukiye mu Burundi, mu gihugu kigize gute? Gikenye. Hanyuma ubwo bukene bwanyu bugire gute? Mwihangane. Tugaragara nk'abakene, mugabo yamara twebwe turashobora gutungisha benshi. Ndabaremesha. Haleluya. Amen, amen. Bwana asifiwe. Basi tutafanya vraiment maisha yote ataisha ni mihari. Jusqu'à quand? Hein? Haleluya. Nezego ko wavukiye mu Burundi, kuko ivukira i Buraya wari gukizwa. Nitubeshanye mwebwe hamunge okoka. Hamunge okoka. Ego reka Yesu abikore na mimi singe okoka. Amen. Uti rero twakijijwe kubera twavukiye mu Burundi. Oya, ni kubw'ubuntu bw'Imana. Amen, amen. None ugira ngo hari igihamana kirimo kuba uri Umurundi canke uri ngaha turi kumaha twicaranya? Bwana asifiwe. Nukuri nagomba ndababwiza ukuri. Ibanga ry'amahoro ry'umunezero mu buzima bwacu nukwiyakira abo turi, tukabinezerererwa, tukaryohererwa ico turi. N'iki Imana yashimye ko tuba. Nukuri. Amen. Haleluya. Nona naho abantu bakunda kuja i Buraya, nagiye na kimwe muzopfa munganya n'abazungu, muzokwa muri hasi yabo. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe. Abirabure barakora ibintu byose byinshi bibaho bihambaye, muga ntibigera bavugwa. Havugwa abazungu gusa. Kubera iki? Baraturiye avance. None tugire gute? Twiyahure? Oya ndababaza. Mugomba tugire gute? Amen. Reka dufashanye tumenye aho ubuzima buri, dufashanye tumenye aho hari la vraie vie, aho hari ubuzima nyabwo. Nta handi ni muri Yesu ba Kristo. Nta handi. Nukuri nagomba ndababwira ikintu kimwe. Ndabifuriza ubuzima bwo mu ijuru nukuri. Amen. Singomba kubaremesha kubera ngaha mu isi peut-être vyatugoye. Oya, ngomba kubabwira ko nababayeho neza mugabo bakizera Yesu, ubwo ubuzima bwo mu ijuru naho buzoba busana nubwo ngaha kwisi. N'ababifise bararira. Haleluya. Tubanze tunezerererwa ico turi n'iki Imana yatugize, hanyuma dukontemple ubwo bwiza Imana yabitse muri twebwe, buremesha imitima yacu. Turastragoringa mu buryo bufatika. Nico gituma rero reka imihari ngo bana kabarikunda, reka imihari ngo bana kango ntibakundana, reka acha. Amen. Okay, none ndababaza ikintu kime. Urukundo rwa Yesu ntiruduhagije. Ninde yoshobora gusuporta ibisanga vyawe kuruta Yesu? Ninde yoshobora kwihanganira wewe amafuti yiwawe? Amen. Neni muzingene mukwangurana n'abantu kubera amafuti yanyu. Nimuzingene hama makroshaje adahera kubera iki? Kubera za kamere zacu. Ariko nagomba ndababwire ngo Yesu aradusupporta, aratwihanganira.
Bwana atwihanganira ngo tugume mu mafuti, atwihanganira, aturesha, atwereka inzira nziza, atwereka ubuzima dukwiye kubamwo, atwereka uko dukwiye kubaho n'ingene dukwiye kugenda. Ukwihangana kwa Yesu ku buzima bwacu ni inyungu kuri twebwe, kuko biduha inkomezi zo kuba meyeho gusumba, ntizitugumiza mu mafuti. Amen. Imana ishimwe cyane. Bitwereka urukundo Imana idukunda, bikaca natwe bidusaba yuko tugira umwete wo kuyikunda, tukayikundisha n'ubuzima bwacu. Nukuri Imana iradukunda, yarabitweretse mu buryo bwose. Natwe uburyo bwiza bwo kuyereka ko tuyikunda no gukora ivyo igomba. Nta kindi. Nta kindi twakora. Amen. Imana ishimwe cyane. Ikigira gatatu, kandi abisome nihuta, ngo birata ivyabo buzura ubwishimi, bazotuka Imana, bongere bagarariza abavyeyi babo. Siko babi ntashima, ntibubahe ivyejejwe. Urukundo rwabo ruzotimba, babure uguharira. Amen. Sinzi ko muriko muravyumva. Bazogira gute? Bazonanirwa no kuganza ingeso zabo, banki iciza cyose. Aba n'abantu biki gihe. S'il vous plaît, dusengeranire. Ibi bintu nimwaze murabibona ku bantu, ntimurabebo. Fata umwanya wo kubasengera, kuko hari izindi mbaraga Imana yemeye ko zikora muri iki gihe cya nyuma, kandi abatari ko barihereza Imana, ivyo bintu bizobafata. Ibi muzokwisanga namwe mubirimwo, nubwo mwama mubirabira ku bandi. Musamaye muzokwisanga namwe mumeze uku. Uzosanga utakiri capable yo kugira gute, yo kuganza ingeso zawe. Uzosanga bitagikunda ko wubahisha Imana ubuzima bwawe. So ibi bintu rero tubona hajya, nukuri nagomba nababwira ikintu kimwe. Ibi tubona ngaha mu ijambo ry'Imana, ninde atabibona mu buzima bwacu bwa misi yose? Amen. Ariko s'il vous plaît, ndabasavye mumfashe kuri uyu munsi, wamaze umwanya ungana gute uriko widodombera abantu bama ivyama nk'ibi? Beba twovyita ivyama, kwicamwa ari ciza. Tuvyita iki? Anyway, uko mwovyita, abantu basa gutya basa. Oya, n'abantu bangahe mufise mu mitima yanyu kubera mwababonye ko ibi bintu? Eske nababaza ikibazo, ubunye musanga ikibazo ari bo cyangwa ikibazo ni twebwe? Nibo? Oya, ni mwebwe. Ni mwebwe mutazi kumenya igihe turimwo n'iki Imana yakivuze ko. Tugiye kugira interpretation iri riside yo kumenya ibihe turuko turacamwo bisa gute. Mbega ni ibihe tuvuga byo mu kirere? Erega si imvura tuvuga, oya, ni lifestyle. Ni ukuvuga ngo ni system du monde, ni ingene abantu babaho, kandi ibi ni vy'isi iri kwirempoza ko abantu bagomba kubaho. Nico gituma wumva hari imigani ngo chacun pour soi et Dieu pour tous. Non. Oya, uyo mugani w'igipagani. Imana yikuremwo, nimba chacun pour soi, pour Dieu chacun n'est pas pour soi. Oya. Ku Mana on vit pour les autres. Tubaho ku bw'abandi, ntitubaho ku bwacu. Abo bandi rero n'aba bafise ibi, Imana iraduhamagara ngo tubeho ku bwabo. Nubwo bo bikunda badakundana, twebwe duhamagariwe kubakunda. Nubwo bo badashobora kumetiriza ingeso zabo, twe duhamagariwe kubasengera, ntiduhamagariwe kubacira imanza. Nukuri vraiment, je ndumva yuko Imana idusaba kwihana mu mitima yacu. Dufise imyumvire mibi, twiyumvira nabi. Kandi sinzi igituma twiyumvira nabi, kandi Imana itwereka uko tukwiye kwiyumvira. Igituma twiyumvira nabi nuko tugarda ibibi gusa, mugabo nitumenye yuko ibi bibi birafise
ikiri inyuma kibisunika. Erega le diable aba yagize gute? Aba yanesheje dushoboye kugarda le mal au lieu de garder le bien. Bari mubizi ivyo? Satani aba yatunesheje iyo dushobora kubika ibibi kuruta kubika ivyiza mu mitima yacu ku bantu. Satani aba yaduhejeje n'intsinzi kuri we, kuko iyo ubitse ikibi mu mutima ntitubeshanye, nta munezero urimo, nta mahoro. Amen. Iyo wiyumvira abantu cyane kuruta kwiyumvira Imana, nta mahoro ushobora kuronka, kuko a chaque fois abantu umuntu umviriza. Naje ndi pasteur ngaha, mwofata umwanya wo kunyiyumvira no kungenzura, mugasuzuma ivyo nkora vyose, mukitwararika kuraba jewe gusa. Imana ishime cyane, ntimwobura amakosa mu ntorako, kuko nanje sinera. Amen. Sindababwiye ngo mwumve ivyo tuvuga ntimurabe ivyo dukora. Oya, nimunyumve nabi. Imana ishime cyane. Ibi ndiko ndababwira nuko ariyo exercice yanje ya misi yose. Nuko nabonye ibanga riri mu kuba hirya y'ibibi abantu bakora, kwiyumvira ikibatera kubikora, n'igituma Imana iba yemeye ko babikora en ta présence canke babigukorera wewe. Kubera ko Imana yemera ko bigushikira, kubera ko Imana yemera ko bikubako, kubera ko utavyiyumvira ivyo, kubera ko uyumvira abantu gusa, kubera ko ubona abantu gusa, utashobora kubona igituma Imana yemeye yuko ivyo biba, ngo ushake no kumenya igituma. Aho niho dutsindigwa, niho tunesherezwa. Nta kintu na kimwe Imana yemera ko kidushikira kidafise icigwa kidufasha twebwe mu buzima bwacu. Ariko nidukunda nitwemera kwiga, dushaka kwiga ivyoroshe, dushaka kujya ivyoroshe, dushaka koroherwa. Umugani wa muririmbye ngo nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza, ngo shaka kwirirwa nseka. Aha mwisi imukuje mu yindi satara, wewe kwiri guseka. Amen. Uzubona no ku mastati y'abakristo ngo nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza. Wewe ntacyo witeza, ariko abandi barakiguteza. Amen. Gushaka kwirirwa nseka. Wiri guseka. Aha mwisi. Amen. Bwana sifiwe. Ariko none ndababaza ikintu kimwe. Okay. Vyakweli sira ryose. Ikintu urya kikakwishuza ivyo wariye kiraryose vyakweli? Amen. Ikintu urya ubabaye, Imana ishime cyane, ejo utarishyure kuzokironka. None mukundira isiki? Ni kubera iki? Ni kubera iki tumatanye n'isi gose? Nubu reka ndababaza ikintu kimwe. Nubu hoza urupfu, ndabizi baduhaye urupfu, ruduhaye liberté de choisir. Nta numwe yo kwemera gupfa ngaha muri mwebwe. Kubera iki? Musisi ubugombe bw'Imana, tangura ubukora ubunye uriho. Ivyo utakoze uno munsi bibaza ngo uzobikora ejo. Acha fenti. Turazinanye. Urupfu rwo gupropose goza rukavuga ati are ubu muntu kabisa yumva ashaka kwiruhukira kandi niyapfa ca yigira mu ijuru. Ndisire benshi ngabo bavuga to burarorereye gato ndacafise ivyo ngomba gukora. Amen. Baramatana n'isi bakayiruka kandi ari umuruho gusa. Haleluya. Amen, amen. Ni nk'abantu bajya gapiripiri barumva karyoshe mugabo bakajya bakorora monsozi. Ni kwisi genda ifata. Hari abantu banyoye kanyanga ngaha bayizi. Nta numwe amira kanyanga ariko aratwenga. Oya. Muravyumva? Imana ishimwe cyane. Ariko bakayikunda. Machozi ya simba. Ega mutubona gutya nitwavuse dukijijwe. Haleluya. Abantu bakunda injabuka ngaha. Nta muntu ashobora kunyinjabuka aryohewe. Atwenga ngo oya akamize arumva akantu kaje kagira gute gaturira. Hanyuma ukakanywa wumva gutyo hagera kuhaguruka ukacutangura kuriharera ivyo wanyoye.
none ndababaza ikintu kimwe, iswingi ziri mu nzoga nizi? Iswingi ziri mu iganja nizi? Okay, iswingi ziri mu bagore cyangwa ziri mu bagabo nizi? Uti nizijya nyene, izihe? Izihe? Zikugejeje he? Zikugejeje kuki? Wigejeje kuki? Wungutse iki? Ako mumbwire ikintu twunguka mwisi, mumbwire ikintu twunguka iyo tutariko turaraba ubuzima Imana idupropoza ngo abari bwo tubamwo, abari bwo dukora, kandi ari byo bitanga amahoro, ari byo bitanga umunezero, muka tukabandanya kwiruka inyuma y'ibintu bidusiga. Ndababwira ikintu kimwe, isi iriko irashirana no kwifuza kwayo, tuko dukurikira kaheze. Tuko dukurikira akaheze. Iyi si Imana yaramaze kuyisazisha, kandi n'urubanza rwayo ruranditse muri Bibiliya ngo isi n'aya majuru mubona bizozingwa bigire gute? Biteregwe hehe? Mu muriro bishe. Kera Imana yaramaze gukondana isi. Nagomba nababwire ngo nubwo tuvyiruka, nubwo tuyiruka inyuma, Imana yaramaze kwicira urubanza. Nubwo Satani aturesha, Satani yaramaze guciga urubanza. Ariko twebwe turacyafise amahigwe kubera ko tukiri bazima. Nitwahindukira tukarabaho Imana ishaka, tugakora ivyo Imana igomba, urubanza rwacu ni rwiza. Ariko twe gukurikira abantu qui sont déjà cyangwa ibintu biri condamné déjà, Imana yamaze gucira ku rubanza. Nukuri tumenye aho twinvestisa ubuzima bwacu, tumenye aho ubuzima bwacu tugorienta. Abaje ntacyo muzobura, ntacyo muzoba nimwakizwa. Gukizwa nibishaje, gukizwa si iby'ababono, gukizwa si iby'abakurima, gukizwa si iby'abantu batagira icyo bakora. No, urashobora kuba umwana wo mu gisagara ariko ukijijwe wubaha Imana. C'est possible. Kubaha Imana bidusaba iki? Urashobora no gukora Imana ikaguhezagira, igahezagira amaboko ibikorwa by'amaboko yawe, ukaroranirwa mu bifatika, ariko ugakizwa. Gukizwa ntibitubuza kuronka amafaranga, gukizwa ntibitubuza kuba abajene, gukizwa ntibitubuza kuba abagabo beza, gukizwa ntibitubuza kuba abagore beza, ntibitubuza kuba abagabo beza, ntibitubuza kuba abanyagisagara. None tunanizwa niki? Erega nagomba kurangiriza ngaha, nagomba nababwire kino kintu. Nukuri agaciro k'ibi bintu vy'Imana tuvuga ku munsi w'imperuka niho abantu bazobimenya. Je vous dis la vérité, niho abantu bazomenya ingene abantu bubasha Imana impera yabo imeze, nibatangura kuyijya. Abantu nabo bazoja mu muriro nibo bazomenya agaciro ka vya bintu bumvise bakavyirengagiza. Si mite ivyo tuvuga vy'agakiza, si mite. Mite no kivuga gute? Si bitito, si umviriza, si migani, si bintu ngo bashizeho nka kujya bahakanyi bavuga. Oya, umuriro uriho n'ijuru ririho. Niku kwizera jewe mfise kumbwira, umuriro uriho, Genom iriho, kandi abazoyijamwo bariho, ariko n'ijuru ririho n'abazoyirijamwo bariho. Ivyiza vyo mwijuru ijambo ry'Imana rirabimbwira, nibibi vyo mu kuzimu vyo muri Genom biriho, biranditswe mu ijambo ry'Imana kandi bizobaho. Tuvyaguruke dusenge. Sinzi ikintu kikubabaje ku mutima, sinzi ibikugoye, sinzi abantu bakubabaje mu mutima, sinzi ibyo ufise mu mutima wawe, ariko ndagomba ubwira ijambo rimwe Yesu gusa. Ubwiye ati Yesu, ikintu cyose kitatewe nawe mu mutima wanje
kirandure kive mu izina rya Yesu. Je vais avancer, ndagomba gutera intambwe, ndagomba aller de l'avant, ndagomba kubandanya, ndagomba sinzi, ndabifuriza kwifuza ubwo buzima bwo kumva yuko mukwiye gutera intambwe mugashika kure, mukageraho munywana n'umwami, mukumva ubuzima Yesu atanga ingene buryoshe ataho dushobora kubugereranya n'ubundi buzima. Niryo sengesho nifuza ko dusenga. Amen. Ubivuga cyane, uvuga buhoro mugabo, bwira mu mutima Imana, vide ikintu cyose kitatewe nawe kiri mu mutima wanje kivide. Hanyuma dusenge tuvuge ati mwami Yesu, inkomezi zamwe mu wawe nizo ngomba kugira ngo zineshe ibyifuzo by'umubiri. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turagukengurukiye, turaguhaye icubahiro kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, kubw'ubushobozi bwawe n'ububasha bwawe, kubw'imbaraga zawe n'urukundo rwawe. Data wera, ndabigushimiye kuko uri Imana y'ubuntu n'imbabazi n'ubutware n'ubushobozi, kuko uri Imana y'imbaraga n'imbabazi. Ndabigushimiye. Vide tout ce qui n'est pas ta volonté dans nos cœurs. Ikintu cyose cyatewe kitatewe nawe mu izina rya Yesu Kristo. N'abantu bari mu mitima, n'ibintu biri mu mitima, n'ibyifuzo mwami Yesu, n'ivyo dushaka kugeraho vyama bitubuza amahoro kuko tutabigeraho. Mwami Yesu, kubura, fais la ménage dans nos cœurs papa, mu izina rya Yesu. Imitima yacu mwami Yesu turayigushikaniye muri uyu mugoroba, turayiguhaye mu izina rya Yesu. Mwami mwiza, ivyo byose bihora biza bikatubera intambamye, bikatubuza mwami Yesu Kristo kugenda nk'uko ushaka, nk'uko ugomba, birandure mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Mwami Yesu Kristo, utabara imitima yacu, utabara imitima yacu mu izina rya Yesu. Ugirire neza umuntu wese mwami Yesu Kristo yaje hano hantu. Turakeneye inkomezi zawe umunsi ku munsi mwami Yesu, tuvoma muri wewe, tuvoma mu buntu bwawe ngo zitubashishe kunesha ivyifuzo vya kameremere k'imibiri yacu, ivyifuzo by'umubiri, ivyifuzo vy'isi, kuko mwami Yesu Kristo ivyo mwami Yesu bigwanya ubugingo, bigwanya ta vie. Au nom puissant de Jésus, mwami Yesu Kristo, uyu mugoroba ijambo ryawe rishike mu mitima yacu, rikosore amakosa menshi ari mu mitima yacu, kugira ngo twiyumvire nk'uko ijambo ryawe ryiyumvira, tubone nk'uko ijambo ryawe ribona, tubone nk'uko ijambo ryawe ribona mu izina rya Yesu. Ndabigushimiye kuko uri Imana y'icubahiro. Icubahiro cyose ni cyawe, ubu n'ibihe bitazoshira, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tugendana amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo, tugira ijoro ryiza.